abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndabaramukije mwese ndabahakaze. Uyu munsi tuzakuyaga namwe ku kibazo gihanze ugwaruka rwinshi ndetse n'abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi, aho gwaruka ruheza amashuri mwo gasanga nta buzi bariko barakora canke kubakana bariko barakora. Uno munsi tuzakuyaga ko namwebwe niki gikurikira: ni gute ugwaruka ruhejeje amashuri gushobora gutegura neza akaza kako. Ndafise umutumire aza kutwagurira kugira aduhe umuco ukwiriye ukuntu ugwaruka bubifatamwe. Rero kubwiyo mpamvu ndashaka ndamuhe umwanya yidondore ariko adukurikirana. Murakoze cyane kumpa ikaze. Amazina nitwa Oscar Ndwarugira, amasubwa mbere nje ngaha mu kazi ka misi yose nsanzwe ndongoye ishyirahamwe bita Union de Groupe Public du Burundi, ishyirahamwe rikorana n'ugwaruka ruri mu mashuri ya kaminuza. Rero nibaza yuko nakajyo keza ko kuganira kuri bino bibazo bijanye n'ugwaruka. Murakoze cyane kubona mushoboye kuza muri kino kiganiro cy'uno munsi, aho nizera ko kino kiganiro kiza gufasha abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi, aho tubona ugwaruka rwinshi ruheza amashuri mwo gasanga nta buzikana kaburi ko barakora. Bamwe bakavuga ati turabashomeri haheze imyaka 10, abandi imyaka 5, abandi imyaka 3. Mugabo akavuga ati none ico kibazo kihari nta muntu yoshobora gutanga umuco gutyo ugwaruka rw'u Burundi rugashobora kubaho ubuzima helma rukwiye kubaho rwiza. Ico kibazo je nibaza kwidahera gusa ku mashuri abana bari ko bariga. Hari ahantu bihera, umwana akurira mu muryango, havukira ni hakurira, ugasanga yabaye n'umugabo. Reka duhere haga nyene mu muryango nyene. Mbega mukozi w'Imana, iki kibazo tubona atakazi ku bana baheze amashuri, mbega hari uruhara mu muryango wifisemo? Nibaza yuko twese turabizi yuko umwana wese avukira mu muryango hanyuma akaregwa n'umuryango n'imbere ko aja ku mashure. Nibaza rero yuko abavyeyi b'umwana barafise uruhara runini rwose mu gutegura akazoza k'umwana. No kuvuga rero yuko uko imiryango yacu ipanze canke yubatse birafise inkurikizi kuri kazoza k'abana. Umwana ibintu byose atangura kubikunda bivanye nuko abavyeyi babimufashamwo kubitahura. Rero nibaza yuko abana baja mu mashure, kibazo twibaza mbega abavyeyi babwiye ko bagiye kwiga kubera iki. Hakaza n'amategeko kumure igihugu gishiraho avuga yuko abana bose bategeza kwiga, ugasanga umuvyeyi arunkitse umwana kubera ko umengo ni itegeko. Muga ntigeze asobanukirwa igituma umwana akwiye kuja mu ishure, hama ngo afashe n'umwana gutahura igituma agiye ku ishure. Hama ikindi naco nibaza yuko umuvyeyi niwe wa mbere atangura kubona impano canke ingabirano umwana afise. Muri ico gihe rero umuvyeyi arafasha umwana gutahura no kumenya ukwari, ku buryo bw'uko nahazoja kwiga azogenda yizi atahura neza ibyo akwiye kugenda asobanukirwa mu buzima bwiwe. Rero nibaza yuko aho niho kuvyukuri ufatiro runini ruza. Mu gihe umuvyeyi yabwiye umwana ko aja kwiga kugira ngo azoheza amashure bace bamuha akazi, no kuvuga aca bishira mu mutwe yuko yiga kugira ngo aheje ishuri acaronka akazi. Biragora kugira ngo aheje ishuri akabura akazi amenye uburyo avyifatamwe. Mu gihe bamubwiye bati ishuri ni kugira riguha ubumenyi utahure ibintu bitandukanye hanyuma uzubikoreshe mu kugira ubeho, uwo mwana aratandukana n'uwo babwiye ko yiga kugira ngo ahejeje bazoce bamuha akazi. Inkuru y'abavyeyi baha abana imbere uko baja no kwishure canke mu gihe bari kwishure irafise inkurikizi nini cyane mu buryo baza kwifata mu gihe baheje amashure, ntibagira amahirwe yo guca baronka akazi. Abagize amahirwe yo guca baronka akazi bo biroshe kuko baca babandanya, mugabo abo vyanse ko baronka akazi baca baja muri ico kibazo. None ubu hakurikira iki? Agaca yicara kubera yuko ntibigeze bamutegura neza ngo amenye ko aho ahageze hari izindi nzira ashobora gucamo. Je nibaza reko abavyeyi barafise uruhara runini rwo gufasha abana kugira ngo bashobore gutahura neza igituma biga, hama banatahure yuko abavyeyi babazi aho bari. Nibaza nkuno munsi ko ata muntu atazi yuko bidakunda ko leta ihakaza abantu bose. No kuvuga abavyeyi no munsi barakwiye guhindura imvugo itandukanye niyo kumbura abavyeyi bacu kera bavuga. Aho umwana aheze ishure bamaze kumurondera ngo aje gukora, aho wasanga n'abataraheza baja gukora kubera abakozi bakenewe. Uno munsi aho turiko turaja saho, no munsi turiko tujaho ubwenge umuntu yiga mu ishure n'ubumenyi umuntu aronka
ari bimufasha kubaho aciye mu zindi nzira zose zishoboka. Ivyo rero iyo mvugo tutayihaye abana no munsi ejo bazoheza bace bisanga mu mahira abiri batazi bakwiye gufata. Ndibaza ari ku rufatiro runini ruri mu nzu, mu ndero yo mu nzu, mu ndero y'abavyeyi bahereza umwana kubijanye na kazoza kiwe. Hama ikindi naco nuko usanga hariho n'abavyeyi urumva badasobanukirwa neza, ugasanga nayo mashure tufate nk'abana b'abakobwa babajana bagonanwa bababwira ko ata mashure y'abakobwa, ugasanga bariko bavuga ibintu vyinshi nyene bidafasha. Abari nabo kwera batize bakavuga ngo naje ndabayeho ntize. Umva imvugo mwe nizo zituma kuvyukura umwana nahari kariga atabona neza yari karaja, yahejeje amashure akabura akazi, urumva ko bigora gose kugira ngo abone yakwiye kurya. Bya binini byo bica bigaruka na kare nize bavuga ko atamashure y'abakobwa, na kare na naka ntiyize muga yarabayeho, mugabo je narataye umwanya akaja mu kwicuza nicatumye aja kwiga. Aho rero nibaza yuko abavyeyi bakwiye kuvyumva ko bafise uruhara runini gose mu gufasha abana gutahura neza akamaro k'amashure kubijanye na kazoza kabo. Tugira Imana ni kumwe n'umutumire yagenze ibihugu bitandukanye, ahari ngaha muri Afrika, hari muri Amerika. Mbega abavyeyi bo muri ivyo bihugu mwabonye bavyifata mu gute kugira ngo bishobore kudufasha ngaha mu Burundi? Nibaza yuko ubuzima bufatana n'igihugu umuntu arimo. Nivyo hari ibihugu nagiyemwo nkamaramo umwanya, mbwa n'ibindi bihugu naciyemwo nsimarimo umwanya munini, mugabo kandi hari n'ivyo dusoma n'ivyo turaba tugatahura neza uko ibintu bimeze. Indero yo mu mashure canke amashure ntiyubatse kumwe kw'isi yose. Igihugu cose kirafise uburyo kiyubaka n'uburyo kiyibamwo. Uravye rero ibihugu bimwe bimwe barashira inguvu cane ku bumenyi bwo gutuma abantu bamenya ivyo bakwiye gukora n'uburyo abantu babaho. Hari ibihugu bimwe bimwe usanga kwiga bidasigura kuja mu kirasi kwicara ngo wigishwe. Umwana ashobora kwigira muhira bivanye n'ubuzima umuryango bayemo. Akarorero umuryango usanzwe ubeshejweho n'ubuhinga bafate bwo gukora imiduga canke ibindi vyuma, usanga bafasha cane abana bakabigisha uburyo bakora ivyo bintu, ku buryo bw'uko umwana niyo yoja mu ishure azogenda mu ishure ryo kwiga ivyo bintu nyene kugira binonosore ku rundi rwego. Mugabo ntaza guta umwanya aza kwiga ibindi bintu azi neza bitazomufasha, kuko n'akazi azosanga acagaruka gukora muhira. Ugasanga rero bigisha abana bisunze ubumenyi kama basanzwe bafise, bagaca banabafasha kugira gute kuja kurondera ubundi bumenyi buzotuma baza guteza imbere vya bindi basanzwe bariko barakora nko mu muryango. Ibihugu nk'ibi vy'iwacu rero twazaniwe amashure n'abazungu kugira ngo baduteze imbere, badusivirize. Urumva duca tubona kumenga ivyo nivyo vy'ukuri nivyo vyiza, tugaca twanka bijya bindi. Ugasanga ku vy'ukuri abana benshi bariga ibintu ataho bihuriye n'impano bafise, ataco bisabisana n'ivyo bifuza gukora mu buzima. Mugabo kubera ari programa twasanzeho twashiriweho, tuzokwama twiga ivyo nyene. Ndibuka umuhisi Perezida Bagaza avuga ati twige mu Kirundi, ivyigwa byose bije mu Kirundi. Abarimo muri kaminuza nibo bavuze ko bidashoboka, nta ushobora kwiga ibiharuro mu Kirundi. Mugabo mu Bushinwa baravyiga, Norvege baravyiga, muri Swede baravyiga, muri Korea baravyiga, mugabo Abarundi ntibishoboka. Tukaca twumva kumengo twovyiga neza tuvyize mu Gifaransa. Urumva rero hariho ayo mashure ku vy'ukuri uburyo twayubatse n'uburyo twayubakiwe na yarafise ingaruka ku buryo bw'uko tudashizemwo inguvu cane ngo duhige uburyo duhindura vuba cane bizotugora, kuko tuzokwigisha abantu benshi bace bita ngo n'abashomeri. Ubushomeri nabwo bufise inkurikizi mbi cane mu buzima bw'igihugu ku mpande zose. Haba ku buzima bw'umuntu, umuntu azi ko yize amashuri agaca asanga arashomereye, bituma adashobora kugwiza umwimbu, bituma anagwara za ngwara zimwe z'akabonge zo kutamera neza. Ugasanga umuntu ariko aricuza ko iki nagiye mu ishure ngatuye ibi nibi, hama bikanica ibintu vyinshi by'iterambere, kubera yuko izo ni inguvu nyinshi ziba zipfuye ubusa kandi zari gufasha. Rero nibaza yuko turakwiye guhindura, tugatangura kwiyumvira ivyigwa uburyo indero yacu twita yo mu mashure tuyigarukira. Ntivyumvikana uburyo tuba dufise ikiyaga nka Tanganyika kirimwo amafi n'iki, muga amashure yose ari mu Burundi atanu n'igisata na kimwe c'uburovyi kiriho.
tukaba dufise abahinga mu buyenzi bakora imiduga bakora ibiki n'ibiki ugasanga mu buyenzi nta shure rihari ryigisha abantu bariko barakora ugasanga umuntu arize iryo shure ivyo vyigwa muri kaminuza arabihejeje mugabo muhisupana ntazi niyo bahera mu kugurura imodoka urumva ivyo nivyo abazungu batuzaniye ariko iwabo ntibavyigisha uko iwabo bavyigisha babikora bavyigisha babizi babibona twebwe usanga rero ubuhinga ntibushoboka no gutera imbere kubera yuko abantu bose bariko bariga uza gusanga biga ibintu byo mu mutwe gusa muga bitajanye n'ingiro cyangwa ugasanga abantu bize ivyo badashaka ivyo byerekana neza uburyo indero bugipanze no mu gihugu cacu igifise ibintu byinshi byo gukosora ibihugu rero bizi neza akamaro k'indero yo mu ishure bishira ku rwego rw'uko iza kwishura ku bibazo abantu bafise sihiganwa ryo kuronka impapuro z'umutsindo si ibintu byo gushira mu mitwe abantu mugabo no kuraba ikibano ndimwo gikeneye kugira gitera imbere abantu bagaca biga ivyo nyene kugira ngo bigaruke kugira guteza imbere ico kibano cabo ibihugu rero vyinshi bimaze gutahura neza nuko vyigisha nico gituma bitanatinya kwigisha mu ndimi zabo kuko sinibaza ko abarundi umuntu yavuke ngari umurundi azotahura neza igifaransa gusumba gutahura ikirundi yonse mu maberebere ya nyina mugabo uko abazungu batwigishije kubera kuvuza igifaransa ucubundi muntu wegera abazungu tukaba twaramaze kwemera ko abazungu mengo nibo bari hejuru nibo bakomeye uvuza igifaransa canke icongereza ucamva umengo warize neza gusumba abandi bose mugabo ishure ryateza kuba igerekana ico ushobora gukora naho rero nibaza yuko ubudasa buhari kandi hakiri urugendo rurerure ibihugu ku by'ukuri byamaze gutora ivyo bipanga ivyigwa n'amashure yavyo vyisunze ivyo bakeneye so gukopya canke gukoporora ivyo bahawe ngo babibandanye uko nyene nibaza ko imyaka ari myinshi turi mu vyigwa canke amashure twashiriwe n'ababiriki turakwiye kwicara nk'abarundi tukiga mbega ishure ribereye Burundi rimeze gute bakicara bakavyiga ko bakanasubiramwo bakadefinisa ishure icarico ku muntu w'umurundi ishure dukeneye mu Burundi riza kwishura kuki ntidusubire kwigira abazungu kuko abazungu ntibazanye ishure ngo batwigishe tumenye tutere imbere bazanye ishure kugira ngo baronka abantu bashobora kubafasha gutwara igihugu cy'u Burundi ubu rero ntibakidutwara turitwara nibaza yuko bikenewe gusubira kwiga amashure ico asigura mu Kirundi ndamaze kuja mu nama imwe mpuzamakungu shitse yongeye nanzi ko baza kuvuga mu Congereza mugasanga n'umuminisitiri aje kuyugurura avuga mu rurimi rw'iwabo sinari nambaye casque naruhi kuza kuzambara kuko nibaza ngo Icongereza n'ururimi mpuzamakungu bugeze muri ico gihugu ntago bakeneye bavuga ururimi rw'iwabo idokima bampaye n'ubunazitanye zishobora no gusoma n'ikintu na kimwe nta na version y'Icongereza bari bafise babikoze muri urwo rurimi nyene gutya abanyamahanga twese twarimwo tutazi gusoma urwo rurimi twabitahanye uko nyene baratweretse yuko indero canke amashure akwiye kuba ay'igihugu apana y'amakungu canke y'abandi bantu aho muca mwigira abandi kandi gutera imbere biragora ndumva ari ikintu gikomeye cyane ndibaza ko abantu bafata ingingo canke bategura ivyigwa bariko bararonka umuco w'ukuntu ibintu vyo kuba mu gihugu c'u Burundi hari ikintu mwavuze gikomeye cyane mwavuze ikintu kijanye n'impano yuko umwana kugira ngo ashobore kuroranirwa mu byo azokora muri kazoza bifatanye cyane nuko abavyeyi bashoboye kumenya impano yiwe bakamushira muri iyo nzira nyene none ahanya igihe boca kubaza ikibazo canke boca bibaza ikibazo abantu ti none ni gute twomenya impano y'umwana wacu nibiki two kwisunga umwana umukurikirana uri muhira urashobora kubona neza ahafitiye impano kurusha ahandi ikibazo gusa kihari si mbere nico ikibazo kihari no kwibaza mbega we nk'umuvyeyi uribaza ko ivyo bintu arico bizofasha umwana fata akarero nk'umupira umwana ariko arakina umupira kenshi tumukubita inkoni tumubwira kuja gusoma amakaye kubera ko twibaza yuko umupira ataco mu marira mugabo tukanumenga amakaye ni azomviramo ikintu kumbura uwo mwana iyo tumufasha tukamubwira tuti wewe abana barakunda kuvuga abakinyi biratangaza uburyo usanga n'abana bato baza abakinyi benshi usanga ko bavuga ba Messi bariko bavuga abandi mugabo umwana ushoboye kumubwira uti uravye burya kintu umupira ukamubwira uti wewe urashobora kuzoba umukinya akomeye mpuzamakungu ukabimushiramo ukamubwira uti wewe gusa genda mu ishure wige ishure rizogufashe gushobora gushika muri ayo makungu ushobore gukina umupira kuko nivyo ishure rishobora gukora
urashobora gusanga iryo shuri rigucira inzira ugashika mu makungu hama ukazokina umupira hama ugaca umworoganiza neza ukamurondera akanya ko gukina uwo mupira umwana akiri muto akumva mu ndoto ziwe ko uzoba umukinnyi w'umupira akomeye birimwo ukanamubwira uturi kurakina uzoraba neza ntibakuvune kuko wavunitse ntusubira gukina ukamubwira neza uti uzuriga mugabo kandi ukina nako gapira ugakina neza ejo karashobora kukugira nka Messi nka Ronaldo nka nde akakubaza ati none bari he utaba bari mu Bufaransa ntuzoja mu Bufaransa udafite diplome uzoja mu Bufaransa utize umwana akavuga ati mu Bufaransa bavuga igifaransa genda wige mu ishuri ry'igifaransa nkukine n'agapira ejo uzoshika hariya ushobore gukina uwo mwana uzo uri kuramufasha cyane kandi azoshikayo amaze kubigira indoto rero azoshikayo usigara uraraba uti mbega vyagenze gute ari ukundi vya mekanike gutyo nyine ari ukundi vya mekanike ari ukundi vyimenyesha itangazamakuru ari ukundi vyiki vyose ukamufasha kugira ngo abikunde kuva kiri muto aca agenda yiga rero ari ivyo ari karagira ibi vyuma kubikoresha ntuzobisoma mu kiriko sivyo dukora ubisoma mu gifasha mu Congereza uramubwira uti genda wige bizogufasha kumenya ivyo uri kurakoresha uko bimeze ugasanga rero biko biramufasha hanyuma kubera baranabikunze agaca vyiga avyiyumvamo uzosanga umwana ageze mu ishuri no gutora ibyaza kwiga bitagorana ashobora kuvuga ati ndaja kwiga ibi kandi ugasanga arashobora kuvuga ati indoto zanje zarize naho ndonse diplome yibi simpagarika ejo nzoza kurondera nige nabige gushika nshitse gukora ivyo nifuza gukora kubera ko yamaze kumenya impano yiwe akanamenya n'ivyo ashaka kandi akabyizera nibaza ko ikindi cyo guhindura no kwiyumvira yuko akazi kenshi tukadefinisa mu mafaranga mugabo nibaza ko akazi tudakwiye kukadefinisa mu mafaranga akazi kukuri nukumva yuko umuntu ari karakora ibintu aryoherewe anezerewe bimuha kunezerwa naho amahera ataba menshi mugakumva ati ndiko ndagira ico mariye isi ndiko ndagiriraga inzosiga muri bino ndiko ndakora kuko umuntu ashaka gukorera amafaranga akora ibintu atemera ababaye mu mutima atanezerewe ivyo sivyo twoza guhanura abantu ku vy'ukuri umuntu akwiye gukora ibintu yiyumvamwo akunda nezererewe bihera handi nyene ko ateza kuvyumvamwo akiri muto ntazoza kuvyumva ariko ahejeje amashuri yamaze kwiga ivyo atagomba gukora yamaze kuvyiga nyine azobikora yidoga ni naco bituma tugira ingorane ko uza gusanga abari mu bigisha atari yo mpano yabo bumva umengo n'amabuye babaremetse hari abakozi usanga bari mu bintu bitandukanye bumva umengo barababaye impande zose usanga ari abantu bariko barakora ibintu mugabo babaye kubera ko babikora kubera amafaranga ntibarikora bikora kubera yuko arizo ndoto zabo ari byo bibagize ari ryo ragi bifuza kuzosiga bariko babikora kubera bagomba juste kubaho mugabo nteko babikora kubera bumva ari Imana yabaremeye kira noneho nka twe nk'abakristo tuba tuzi neza yuko Imana itaranturema yari ico tuzoba akazi kacu no kukironda no kukimenya naco nivyo biza muri uko kuntu nyene Imana yadushizeho ukumva uti mu mutima wanje ndumva ikintu cyo gukora cyo biki hama gaco gikunduka gikora urumva kuva ku muvyeyi ku mwarimu aza kwigisha umwana gushika aho hose umwana azogenda aca abo bantu bose bari bafise uruhara kugenda bafasha umwana gushikira indoto n'umwigisha arashobora kumenya ivyo umwana akunda n'ivyo yumva neza ari mu ishuri hanyuma akamwankuraje akamutera ingoga akamubwira ati ibi ni sawa ibi vyize byo akanamwereka ico bimaze jewe mu ishure mu mwaka wa mbere ibiharo ntatswe kuvyanka kubera umwarimu inyisha mpaye ndamubaje ikibazo umwarimu yambajije kimwe guteranya kimwe ndamubwira ko bitaba bibiri kiba kimwe kinini mwarimu acarashavura yibaza ko niko ndamutuka mugabo je niko ndavyumva kandi no musi niko nibaza nk'ivyumva byateranye ntibishobora kuguma ari bibiri mugabo arabinyemeza cyambwira ngo babifata uko nyene yashavuye gose nkuranzi ko ibiharura ari ibintu bafata uko nyene mugiye afasha neza kansobanura atarinze kunkankamira atarinze kugira gute kumwe gushobora gukunda ibiharuro nkavyiga gose mugabo ngeze mu w'icumi gatangura kwiga physique na chimie n'ibiki tugira ama experience n'ibiki cyo gihe ama laboratoire yarakiriho datangura kubona ko bifise akamaro uteranje ibi nibi urashobora kuza kuronka umunyu wakora kumva nyene ko ari umunyu uteranje ibi nibi tariraza kwaka nkumva ko bifise akamaro hama nsanga kumbure birashoboka ko umuntu ashobora gukunda ibintu kubera abonye akamaro kavyo abigisha be barafise uruhara runini ko gufasha abana gutahura ivyo bakavyumva neza jewe ivyo narumva ko ibintu vy'ivyuma n'ibiki ndabikunda gose kuko mu nyuma nabaye niga electronique
ndagenda ndicara kubomora, ndigishwa kubomora iradiyo, ndigishwa kubomora iki, ndigishwa byose umuntu arabinyigisha, mpura n'umwarimu abyigisha neza kandi ndanabikora ndanabirira n'amafaranga. Ubu rero shomereka buri cyo ngora je ndashobora kuja kugura tele yo gukora ibyuma kubera nyine warabikunze kuva kera urumva neza. Ibyo ni ibintu bindimwo nabihereye kera, gusa nasanze ntashobora kubikorana n'ibindi. Mugo urumva byose bikoresha iki matematike. Uri kurabomora imashini uteza kumenya resistor, ipime bibi gutya na gutya, ubiteranije bizagenda gutya, uteza kumenya ivyo biharuro byose. Bya biharuro bigaruka. Bya biharuro bigaruka nibyo uza gukoresha. Ugasanga n'amakarikira mwamwe harimo amaformula namwe uteza gufata. Mwishure byarakubihira. Muhageze muri pratique ugasanga biraryoshe, kumva nyene ko bisa kamaro. Aho ibiharuro biraryoshe. Muri kurubaho babicapura gusa ari bijya. Utaronse umwarimu agufasha, bamwe barashobora guca bavyana. Biragamye niko tuvuga mu Kirundi. Bakabyiga neza umwarimu abisobanura nabiri kubwo babwira ati ibi nivyo bitwara indege, ibi nivyo bigira iki, ibi nivyo bituma mubona ibi byose biko biraba. Nibi biharuro murenganye bimuca muja muri application mugakora ibinini. Aho umwana wese acagomba kuvyiga. Ubifise mwingabire wese acagomba kuvyiga. Mugabo hari abana benshi batavyiza. Atari ukwera atafise mwingabire. Kakwera atigeze babikundishwa n'abarimu. Mbega aho turi ngahanye harugwara ko twadukira muri kano kanya. Twavuze ngo ni gute ugwaruka gushobora gutegura kaza kuhago neza. Ndumva uri kuravuga kazoza ntigategurwa abantu bahije amashuri. Oya. Ni ihe jambo bwirwa muri kano kanya. Ugiye gutegura hije amashuri abaracererewe. Kazoza ko umuntu ikwiye kuba projet y'ubuzima, n'umugambi w'ubuzima kuva ngo twayevuze ukiri umwana muto ukamenya ico uzokenera. Gusa urumva ntuvyishoboza. Kugira uwo mugambi umere neza hajamwo abantu benshi aho wagiye uraca hose, abavyeyi, abarimu, abagenzi n'ibiki baragufasha, muga nawe hari ivyo ugiramwo uruhara. Urumva hari usanga abantu bakunda gukurikira abandi, ugasanga umuntu agomba gukurikira abandi aho kwiyumvira ivyiwe. Ugwaruka no gushaka kwiyumvira kubwo gwaruka nyene. Nk'abakristo bakwiye kumenya ko umuntu wese yaremwe ukwiwe kandi umuntu wese afite ingabire Imana yamuhaye. Barakwigeka kuzimenya bakamenya ati mbega je ingabire Imana yampaye nizihe, tara Imana yashizemwo nizihe, niki kintu nkunda gukora kinyoroje numva nkunda, kugira ngo niyo ngiye guhanuza abantu ngene mfise ico kintu. Ntawe umuntu aja hose agenda hose, ugasanga agomba kuba mwikorara, agomba kuba nwakira abanyishengero baje kuwa Mungu, ntawe ukora ibintu biri carimwe. Ivyo ari byose ateza kugira aho ugira ukavuga uti nzokora iki. Birashika reko umuntu usanga afise ibintu byinshi muri we, mugabo bikamugora ko acagura. Mugabo ku by'ukuri kazoza ntibaza kuyitegura uko bahije ishuri. Ishure biga riri muri kazoza yateza kuba yarateguwe. Kujyo buko baza kwiga ibintu bavuga bati ibi nivyo nagomba kwiga, nico bituma nagiye no kuvyiga. Hanyuma bakamenya bati ku by'ukuri abantu bize neza, bicishijwe neza ibyo gutegura kazoza, n'igihe bya ibibazo baza gukora bavuga ngo mutori ibyo muzokwiga, abana bakwiye kwama baja kwiga ibyo batoye ubwa mbere. Mugabo ndazi ko hari abatora ivyo batanasobanukiwe neza, kubera ariko barakopia. Twe twize batubwira ngo ivyigwa nka droit, nka economy na mafaculté noble uyagiyemwo, abantu bagaca bayirukangamwo. Mugabo atumva ko afise karite kuzomucamanza, akumva ko adafise karite y'ubutunzi n'ibiki, ugasanga aragiye kuvyiga kandi yahiga biheza. Mugabo nizo mwana zisha zigaruka, ubu president yigwa arasemera ngo abacamanza ntibikunda. Ntabwo rero bigeze benkarna bataranaje no kuvyiga. Sikazoza kabo bateguye, basanze babiguyemo kubera amafaranga, bizobagora gose kugira bahebe kugibiturire. N'urugamba rutazokoroha. Ni kintu jamukunda kushaka gufasha abantu. Ni kintu jamumbuti nawe wirabuti mbega kuvyukura ubutungane ndafuse muri jewe. Ndi umuntu kuvyukura agendera lekitagendera la justice, la droiture. Ukaba umuntu yiza akora agirutse naturi agombugira ibingana gute, ntazo resista ntibikunda. Usanga byabagoye. Kubera iki nta ntegura iba yarabaye. Abenshi abacamanza ngaha baja kwiga droit kubera bavuga ngo ni faculté noble. Urumva uyigiyemwo yabazi ko kazoza kiwe mu mafaranga n'ibiki ahejeje. Apana gufasha abantu. Bagaca banavuga ko nibo ba définissent la juste n'est jamais juste. Niyo définition babaha d'abord. None umuntu deja maze kuba kombi ko ubutungane atari ubutungane, umva azoza gufasha abantu gute? No kuvuga hama n'amategeko ntabakondana, nta muncamanza ahanwa ngo nuko yakira ubanza nabi. C'est ça façon de faire. Kurugoreka bamuhaye amahera biroroha. Mugabo usaba camanza gusa, twavuze abarimu, twavuze n'abandi bose, warigeze wimvira kuzoba umwarimu.
rimwe na rimwe kubera abavyeyi barimo bashaka gukundisha kuba umwarimu ugasanga nawe urabikunze cyangwa ugasanga ugiye kubikora kubera gusa abavyeyi ari byo barimo muga ntigeze uvyiyumvamwo umwana yategezwa kumva ivyo ashaka muga abavyeyi bagakrea cet espace inore muri Afrika nibaza ko arico kibazo kinini abavyeyi ntidutanga cet espace yuko umwana adevelope ivyo yiyumvamwo tugira ubwoba ngo ntakazoza azogira tukagira ubwoba kubera ibi nibi ugasanga nyene tumukubita inkoni aje muri ibi na biriya kubera ivyo tuzi twege dushaka abana benshi bakigira abavyeyi batariko barigira bo nyene iyo harije amashuri rero haza confusion haza ikibazo mugabo ngarutse kuco babajije ishuri umuntu yiga riri muri kazoza kateguwe no kuvuga umwana yategeza kwiga ibintu yifuza ibintu yumva ashaka kandi ibintu yumva bimurimwo rero akaza kubiheza avuga ati vara bimwe nashaka ndahejeje mugabo kandi nkagaruka kuri ico kubijanye na kazoza kandi hari ikintu dakwiye kwiyobagiza mu buzima nuko kuvyukuri ku mwana hejeje ishure ategezwa kubaho kubera ategezwa kubaho rero ivyo byose yize ntakwiye kubihereza aho nyene yavyize akwiye kubandanya yiga n'ubundi bumenyi akongera ko ubundi bumenyi yego hariho rero n'abandi bantu usanga bafise impano nyinshi barundi bavuga ati vomera zose ntuzuzokwerakana uwisanze afite impano nyinshi bigashoboka nabandanye yiga n'ibindi ku buryo bw'uko icambere kidakunze abari mu ca kabiri ica kabiri kidakunze abari mu ca gatatu burya abandi niko babigira ibihugu byinshi bimaze gutera imbere baramaze gufata yuko kwiga bitigera bihera uguma wiga nta myaka yo kwiga ibaho nta guheza umuntu nico kimugize kuburyo gushaka gusanga umuntu na diplome 10-20 harabazifise mu bintu bitandukanye no kuvuga ageze gukora akazi ari doragutse atora hariya no gusanga diplome kamwe uca wumva nyene utagiye aho nyene ntibeza ngo bikunda aba barinze amahirwe bakaronka ama diplome je ico no banura nuko bubandanya baniga bakaronera n'ayandi mashure n'ibindi vyigwa byinshi ababishoboye bakabigira hanyuma ico bumva naco bakunda bakakinonosora rwego hejuru abo bishoboye ubu nta mujene no hanura kwiga ngo aheze baciriye ngo ace yicara abishobora nabandanyagire na maîtrise nabandanyagire na doctorat kandi yayiheje nasubiragira yindi hari bibabaza yukumva abarundi twese abantu bose ariko baravuga tuko tuvuga amalisansi ngarahandi ugenda ukumva bariko barapresenta umuntu doctorat 5 domene 5 zose yarazize kandi bamuraye imyaka afise aracari umujeni mugabo twebwe ugasanga no kuvuga yuko hari ico bivako kimwe yuko n'ubuzima bugoye niki mugabo abantu bamaze kuvyiyumvira birashoboka nta na kimwe kidashoboka kandi ndashima gose ko tumaze gushaka ku ntambwe yuko tutanacibaza yuko ari leta gushobora kwigisha abantu leta yarikuye n'andi mashure ashobora kwigisha hanyuma bareka abantu bige ku by'ukuri ku bwinshi ababishoboye hanyuma tuzohurira ku bikorwa ibikorwa n'ivyo berekana ko umuntu yize si diplome hageze ko batanga akazi bagatanga ikibazo ugitoye ku by'ukuri niho baronka akazi ko nibo babizi ntashobora kuba afise diplome umengo ntibemera iyo yajiva muga yagitoye nta usubira kuvuga murakoze cyane iyo ndashimiye cyane nawe bose bariko badukurikirana mugira ibihe byiza naho gutamukira ikiganiro ufite ikibazo c'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 69 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27. Ico cari kiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email TWR Burundi @gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57.
tukaba tukwikebanuye naho ubutaha.